Muy buenas tardes. Mwiriwe Un neza saludo al ntasho misionero Bermúdez Marín, ku allá donde mukwiza se butumwa encuentra, Miguel también a Bermúdez todos Marín mis hariya yari hermanos, ndetse hermanas n'abakozi de los b'Imana bose bene data diferentes n'abashiki bacu mu bihugu países. Hoy bitandukanye viernes 2 de enero de uyu este munsi año ku wa gatanu zibiri 2026, z'ukwa mbere mu mwaka estamos wa 2026 conectados a través de satélite Amazonas abihuje y el natwe biciye kuri satélite satelite Amazonas Eutelsat na satelite 8 y los Eutelsat diferentes 8 medios hamwe de n'ubundi buryo comunicación, butandukanye para bw'itumatumanako lo cual arico buscamos en gituma el libro del Apocalipsis, turabe mu gitabo en el cy'ivyeshure capítulo Yohana 10, mu gice c'icumi verso 1 en adelante, donde nos dice: murongo wa mbere ukabandanya vi hatubwira ngo descender del cielo a otro ángel fuerte, mbona umumarayika wundi envuelto en una w'inkomezamanuka nube, ava mu ijuru con el yambaye arco igicu iris sobre su no mu cabeza, mutwe yari y su yambaye rostro umunywa era como el w'amazi mu sol, maso y sus hiwe pies como hasa n'izuba columnas amaguru de yiwe fuego. asa Tenía n'inkingi en su mano un z'umuriro librito abierto, yari afise mu y minwe puso su pie agatabo derecho sobre el kazinguruye mar ashinga y ikirenge el cy'iburyo ku izquierdo kiyaga sobre la tierra, icy'ibumoso y agashinga clamó a imusozi gran voz como asemerera ruge de un n'ijwi león. rirenga Y nk'uko cuando intambwe hubo yivuga clamado, 7 truenos emitieron sus voces. asemereye imituragaro Cuando ndwi los 7 ituragara amajwi truenos yayo hubieron emitido sus kandi voces, imituragaro ndwi yo iba a imaze escribir, kuvuga nariko ngira pero oí una nandike voz del cielo que me numva decía: ijwi rivuye mu sella ijuru las cosas que los 7 truenos han rimbarira dicho, ritimatanisha y no las ishashara escribas. udome mu kimenyetso Y el by'imituragaro ángel ndwi que vi en ivuze pie sobre el mar y ntubyandike sobre la tierra umumarayika levantó su nabonye mano al ahagaze cielo ku kiyaga y juró n'imusozi por el que amanika vive por ukuboko los siglos de kw'iburyo los siglos, que agotunga creó mu el cielo ijuru y las cosas que están en él, arahira y ibaho la ibihe tierra y las cosas bitazoshira que están yaremye en ijuru ella, n'ibirimwo y el n'isi mar y n'ibirimwo las cosas que están en n'ikiyaga él, que n'ibirimwo el tiempo no ati sería más. El ntibigitevye tiempo de redención. igihe c'ubucunguzi Escribe ahí, de redención. yavyanditseho Sino igihe que los días de la voz c'ubucunguzi del séptimo ariko ángel, mu minsi y'ijwi cuando él ry'umumarayika comience a tocar w'indwi la trompeta, aho azoba agira el avuze misterio de inzamba Dios se niho consumará, ibanga como lo ry'imana anunció a sus rizoba siervos, los riheraherejwe profetas. nk'uko La yabariye voz que abasabyi oí bayo del ubutumwa cielo bwiza habló otra vez nibo conmigo y bavugishwa dijo: nayo ve y ryajwi toma el numvise librito que rivuye está mu abierto ijuru en la nongera mano del kuryumva ángel que está rimbarira en pie riti sobre el genda mar y wabira sobre la igitabo tierra. kizinguruye kiri mu Y kuboko fui al k'umumarayika ángel, ahagaze ku diciéndole kiyaga que me diese el n'imusozi librito. njaho Y uwo él me mumarayika ari dijo: ndamubwira toma koma y ako come. gatabo Pica arambarira amargar ati el diente, enda pero en tu boca será ugatsonsomere dulce como la miel. karakururira mu nda ariko mu Entonces tomé kanwa el librito de la karagusosera mano del nk'ubuki ángel y lo comí, nabira ako gatabo y era ngakura mu dulce en mi kuboko boca como k'umumarayika la miel. ndagatsonsomera Pero mu cuando kanwa lo hube comido, kansosera amargó nk'ubuki mi maze vientre. kukarya mu nda Y él me hacika dijo: umururazi es necesario que barambarira profetices batukwiye otra vez kuzosubira sobre muchos kuvugishwa pueblos, iby'amoko naciones, menshi n'amahanga lenguas menshi n'indimi y reyes. nyinshi n'abami benshi En las voces de amajwi los 7 truenos y'imituragaro ndwi en la tierra ku isi es igual por bingana profeta. Pueden tomar kubwo asiento si tienen la umuvugishwa bondad. murashobora gufata ibyicaro byanyu Nos dice aratubwira en este mensaje muri buno butumwa titulado bwitwa El heredero universal, umuragwa predicado el 19 de abril adasanzwe del bwabuze 2002 cumi en n'icyenda Lima, z'ukwa Perú, kane bibiri na dice: kabiri muri iri mapero cada aravuga ángel ngo mensajero venció buri en su mumarayika tiempo, n'umwa yanesheje mu gihe pero ciwe dejó de vivir ariko en el cuerpo de carne. yararetse kubaho mu Fue al mubiri paraíso w'inyama a descansar. yagiye muri paradizo Pero kuruhuka el único mensajero ariko estará vivo intumwa en el imwe tiempo rudende final, izoba será ihari el ángel mu gihe del ca Señor nyuma Jesucristo. azoba ari marayika Y umwami sabemos Yesu Kristo que el ángel kandi del turazi Señor Jesucristo es el yuko Espíritu marayika w'umwami Santo. Yesu Kristo ko ari Él mpwemu es el yera hombre de carne, muri uwo mubiri que w'inyama obtendrá la gran victoria en el amor hariho divino azoronka intsinzi y ikomeye mu será rukundo transformado. rw'Imana kandi Y azohindurwa entonces ese nuko será rero el que recibirá uwo autoridad niwe sobre azoronka todas las ubutware naciones. bwo kuganza amahanga Porque yose es Cristo el kuko que dice ni Kristo en niwe Apocalipsis yavuze capítulo 2, mu verso byeshuri Yohana igice 26 ca en kabiri adelante: 26 al que tukabandanya venciere y ati guardare mis obras unesha hasta el fin, akitondera yo ibikorwa le byanje daré kugeza ku autoridad iherezo sobre las naciones nzomuha ubutware bwo y kuganza las amahanga regirá con kandi vara y hierro. azoyaragiza inkoni Serán y'icuma quebrantadas como vasos de kandi alfarero, bazomenagurwa como yo nk'inzabya también z'ibumba he recibido nk'uko de mi nanje Padre. nabihawe na Ahora vean data quién es el que rero murabe uwo ari recibe we esa autoridad, uwuronka es ubwo el butware mensajero ni intumwa que estará en este tiempo final venciendo, izoba mwa kino gihe estando ca vivo. nyuma irikiranesha No se puede ari nzima vencer ntabwo umuntu en este tiempo ashobora final, kunesha si mwa ya kino gihe ca nyuma su tiempo terminó mu y gihe está igihe descansando ciwe en la carangiye septiemia. akaba aruhutse Tiene mu que buringanire vencer bwa aquí en la gatandatu tierra. ategerezwa kunesha ngaha ku isi ni kuvuga Miren, murabe en la 115 del libro de los ku ijana Hechos, cumi na gatanu mu habla gitabo un poquito más de c'impatanijwe esto, haratubwira en donde kuri ivyo gato aho nos dice ahatubwira a mitad de página, dice todos somos hagati n'agati mu cristianos, todos rupapuro somos haravuga ngo cristianos, twese sabemos que Dios juró a nk'abakristu David
turazi ko imana yarahiye dawidi ko kristo izomuhagurutse ngo yicare ku ntebe y'ubwami ikamuha ubwami buhoraho ngaha ku isi, kandi yarabikoze. Yesu yaravuze ngo unesha antikristo hamwe n'ibintu byose byo ku isi nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Nta n'umwe mu ntumwa yaje kuno mubumbe w'isi yanesheje antikristo, gusa ni intumwa ya nyuma ari intumwa y'ikiringo niwe azonesha antikristo. Rero abana bavuga ngo rero umunsi umwe n'ubu kiri imbere kiri muri kazoza azohaguruka ave ku ntebe y'ubwami ya data yima ingoma yiwe bwita, azoca aza rero kugira ngo yigarurira biwe. Azobisubiza gute? Warafise igitabo c'ubucunguzi mu kuboko kwiwe, kuko niwe afise ico gitabo gihesha uburenganzira catanzwe na marayika w'inkomezi ariko arakuza ko mwami niwe yajanye, niwe yikwegeye ko ubutunzi bukomeye cyane, no kuvuga ngo yakiriye yarose uwo mugisha udasanzwe wo kuza ko mwami. Rero ibi bivugwa hano mu gice ca kabiri umurongo wa 56, uwo murongo reka tuwusome aho yasomye ngaho ko azoba yaragize inkoni y'icuma. Aho turiko turabona yuko ubwami bwiwe ntibuzokugwaho n'abantu canke imigwi canke ubudumbidumbi canke intwaro runaka zo ku isi, ahubwo ni ubushake bw'Imana nibwo buzoba buriko burakorwa ku mubumbe w'isi. Kandi murabe muri kimwe mu bihugu turashobora kubitanga ko nk'akarorero muri El Salvador, aho umukuru w'igihugu Honorable Bukeres ariko arakora arakora manda, twavuga yuko buri muntu wese ikomeye, aho twavuga ko ari hejuru y'uburenganzira bw'ibiremwa abantu, ariko ico n'igihugu gitekanye cyane. Kandi ibyo nta na hamwe twabigereranya n'ubwami bw'Imana, ubwami bwasezeranyije mu byanditswe byera buzokwimikwa muri Yerusalemu nk'umugwa mukuru, kandi bukazoganza umubumbe w'isi wose mu mwuzuro. Kandi twarabwiye yuko ubwo bwami ari ubw'inkoni y'icuma. Imana yaratwemereye yuko haba ahantu aho herekanirwa gato ingene ubwo bwami buzoba bumeze. Rero turabibona muri El Salvador aho hariko haraganzwa, tubivuze mu buryo buciriritse, ariko aganzisha inkoni y'icuma. Kandi ivyo vyerekana ingene ubwo bwami bwa Mesiya buzoba bumeze. Azobamenaguza inkoni y'icuma, bijye bitambara bikanye ngo reka uburenganzira bwa kimuntu buhagurukana hariya, ati habishira hamwe runaka n'ibintu runaka bikore ko kintu runaka kigwanya amabwirizwa y'Imana. Nk'akarorero bavuga yuko ari byiza yuko umugabo yubakana n'uwundi mugabo canke umugore n'uwundi mugore. Ivyo ntibishingiye ku byanditswe, ivyo byose ntibizobaho mu kimpumbi muri ubwo bwami bwa Mesiya. Murabona ivyo bintu byose bizokugwaho. Rero haratangwa ibintu bizoba nk'uko biri mu bugome butunganye bw'Imana. Nk'uko nabivuze, nta bitambara bikanye bihari ngaho, ndetse n'ibindi vyigwa byinshi bizotegekwa, no kuvuga ngo bazoba baganjwe n'inkoni y'icuma. Rero murayemwe ubutumwa bwitwa ngo ibiba inzamba ya nyuma ivuze, bwabuze muri 2008. haravuga ngo kumbura ubwo bukozi ubu bwagerageje guhindukiza abantu kwijambo, bwa bwarabaye urufatiro. Namba ruko meze rero nzoca ndabakurwamwo uburundi ngaho. Yero kwasoma umugabane wo ku rupapuro rw'amajana 74 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Kandi reka dusome ibyo yavuze. Nakuvuga yuko
butazokongera gukora ubundi bushasha. Yaragiye azogaruka mwizuka ry'abapfuye bizera Kristo, arico gituma ubwo bukozi buzoba buriko burakora mwiyerekwa gihema. Hazoba ubukozi bushasha ngaho, ubukozi bubiri Mpwemu Yera azoba ariko arakora, ari bwa bukozi bw'imyera y'ibiri. Ku papuro wa 6b mwibuke mu ncuro imwe aho atubwira kubyiyerekwa gihema, yavuze ngo ibitangaza biriko biraba mwe data Branham atawuhari. Ni kuvuga yuko hari ubundi bukozi ngaho bwari ko burakorwa na Mpwemu Yera. Mu gitabo c'imirongo ku papuro rwa 55 umurongo w'207 mu gitabo we yakunda gukoresha, aho hariho ibintu byinshi bituzuye kuri uwo murongo, ndetse na hamwe ariko aha naho hari utuntu tumwe gusa, hakabamwo utuburungu dutatu. Ni ukuvuga ngo aho reka tuvuga yuko hakwiye gukosorwa, ariko reka dusome ku rupapuro rwa 55 umurongo w'207 nico mwe mukoresha kugira ngo dusome ibiri ngaho muri uwo murongo, aho avuga kuri ubwo bukozi bushasha. Aravuga ngo rero tuzovuga mu gihe biba bibaye ngombwa, ariko mwijoro ndashaka kwinjira mu bukozi bushasha, njane imbere mu cumba. Nibande bibuka iyerekwa, ndibaza yuko ari ihema hamwe n'icumba gito. Rero ndaza kujana Meda imbere, twinjirane mwijoro rya mbere kugira ngo nshobore kurungika abagore imbere. Kuvuga ngo kugira ngo hashobore kwinjira abagore imbere, nuko we ngaho yerekana avuga ngo ndaza kujana umugore wanje ngaho imbere, niyinjira ubundi mugore runaka. Nuko rero habe hariho umugore ari imbere, kugira ngo nico gituma yavuze ngo nuko rero nitwabone ingene bigenza gusa we turi kumwe ngaho imbere, nibitacamwa rero neza muri ubwo buryo. Nuko rero nca mpindukira nce ndungika abagore babiri icarimwe. Kuvuga we ngaho yari karatubwira ingene we yabona ko ivyo byari gushobora gushitswa, kuko yavuga ngo nininjizayo umugore umwe ntegereza kuba turi kumwe n'umuntu ngaho imbere, kugira ngo ashobore kuzana abagore babiri icarimwe, kuko we yari kwaja mu kibanza kuko we yoba ari kaja mu kibanza kirimwe umugabo. Ni kuvuga ngo ubwo bukozi kandi urabona yuko yari kwiyumvira kuri ivyo. Murabona abisi bakavuga ngo ariko n'ubukozi budashobora kwerekana ibiriko biraba ku mugaragaro. Kuvuga umwasi w'Imana Sekibi nuko yamafise ivyiyumviro bicafuye bibi, yari kwiyumvira iki ngo mweda ta Branham ngaho imbere. Yari kavuga rero nk'uko umengo niwe, ariko ubwo bukozi bwari imbere, uwo muntu yari imbere yaca yinjiza umugore. Nuko rero bari guca yaca avuga ati ndaza kwinjiza umugore, hanyuma haza uwundi muntu. Nuko nataba ikintu na kimwe rero, nuko umugore ntaza kwinjira, haca hinjira abagore babiri icarimwe. Ni kuvuga yuko bari ku murongo. Nihagenerwa kwinjira umugabo, haza umugabo wenyene, ariko abagore baje abaca arondera ubundi umugore muherekeza kugira ngo binjire ari babiri. Ni kuvuga ngo twari kuba ari uturorero tubiri, aho ubwo bukozi bwari kuba buri ko burakorera ngaho imbere. Ni kuvuga ngo bukora Mpwemu Yera akora kubw'ineza y'abo bagore babiri. Murabona, ni kuvuga ngo ni amahitamwo, ni ibintu bibiri, ndetse n'ibindi bintu yoba yerekana akora, ariko ivyo ni igikoresho gusa cari kizi ingene kibikora. Yavuze ngo nta muntu n'umwe azokwigana ivyo. Urabona oya mugenzi, ndazi yuko biri ku nkengera, ariko bigaragara ko mengo nzosumburukwa ndabifate. Mwijoro nariko narota mweda Taneville, nariko ndota inzozi, ndiyumvira ko bukozi sinzi ivyo nariko nakora, ariko uko vyoba kose canke umwe muravuga ku bintu ngo biriko biraba, sinigeze kubona ibintu nk'ivyo. Nakangutse ndiko ndarira, nariko ndahimbaza ndirimba, aho yandika ngo iyerekwa gihema iburyo amaja hejuru. Umugore wanje yarashize ikiganza mu maboko nk'uku, no kuvuga ngo yereko senga Imana ajya. Ndazi yuko ari ikintu hari hanze, gusa niteguriye gusumburuka kugira ngo ndagifate, kandi kizoba gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Bizoba ari byiza cyane. Ndibaza yuko Imana iri kiritegura gukora ikintu gikomeye, ariko tuza kuyegera twejejwe, dufise ubwenge bwinshi
kandi turi mu ijambo ry'Imana. Hejuru y'amajana n'umunani yandika ngo iyerekwa ry'ihema, Meda yamukubise mu maso acandika ngo atabishaka. Iburyo amaja hejuru yandika ngo ugukuka kwa gatatu k'uwo murongo. Hejuru y'amajana 27 hejuru yandika ngo ugukuka kwa gatatu, ihema hamwe n'icumba gito. Rero abana yavuga murabe mwa kino cigwa c'ubutumwa igihe c'umubabaro hamwe no guhishurirwa bwavuze 13:12 kaye Puerto Rico. Aravuga ngo mwibuke ko Revera William Branham igihe yagira ryerekwa ry'ihema we yabonye yuko ibitangazo bikomeye cyane byari biriko biraba, kandi we siwe yari karakora, ahubwo yabonye ibyo byose biriko biraba kuko inkingi y'umuriro yari yavuye kuri we ija mu cumba gito. Aho rero hari inkingi y'umuriro kandi yari kumwe n'umuntu ngaho, kandi ashobora kuba ari intumwa gusa, intumwa y'igihe cy'uburuko zifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, kuko izindi ntumwa zose zaragize igihe cazo kandi Imana yarabakoresheje, ibihe byabo birahera. Ivyo birasesuye neza, inkoko ntiyo isake ntiyo bika neza kurushaho. Nimba ubukozi bwari buri ngaho buriko burakogwa, yari intumwa Imana yari kirakoresha azanira ijambo abantu, kandi akaba atari mwene Data Branham kuko yari yagiye no kure mu yandi majambo. Ivyo bija no ku bandi bose, ntihari kuba Paulo, Irene, Marte, Colomba, Luteri, Revera William Branham canke Dr. William Santiago, kuko igihe cabo caraheze. Yari intumwa yabonye ngaho, yari intumwa iri mwishengera ari nzima, abandi bose bari basinziriye. None bwari ubuhe bukozi ubwo yabonye ngaho? Muri Rupapuro rw'amajana 74 mu gitabo c'imatanijwe aravuga ngo hagati na gati mu rupapuro aravuga ngo rero murabe ni kubw'Imana ndababwira ukuri, ubona ko ibintu ndabigenzura mu buryo bw'impwemu, bigenzurwa na mpwemu yera, kandi buri kintu cose carabonye ikibazo cacu muri Bibiliya. Rero ibanga rikomeye cyane rimwe iki kimatanijwe ntaryo nzi sishobora kuridondagura, sinashoboye kumva ivyo yereka aravuga, ariko ndazi yuko igihe n'imituragaro yaturagaye n'ingoga umwe nyuma y'uwundi ituragara incurondwe, kandi ivyo vyari yuguruye yandika ngo ikiringo ca gatatu, vyiyugurura bija ku kindi kintu yandika ngo Isirayeli. Nabonye igihe nabona ico nararondeye insiguro, bica binca ko vyihuta cane kugeza ubwo ntashoboye kubidondagura. Murabona mbega niki cuguruye ico kiringo? Ni imituragaro, kandi niki cuguruye Isirayeli? No kuza k'umwami ari kumwe na Mose na Eliya. Kuvuga yuko kwishengero kuza k'umwami kimetero ca gatandatu kimetero yacindwe kuri Isirayeli, naho ari yari nzamba yindwe ubukozi bwa Mose na Eliya. Ivyo nivyo yabonye vyiyugurura, ivyo nivyo kuri. Nubu ntiharagera yandika ngo isaha y'ubusa, nubu ntiharagera isaha y'ivyo yandika ngo Isirayeli. Kandi co gituma aho mu kubandanya yandika ngo ihema, ariko turiko dushika mu iyo ntambuko yandika ngo ikiringo ca gatatu amwe n'ubuye ko bizifuruka biriko birashika hagufi. Nuko rero ico rashaka nuko bishura, nuko bibutsa yuko ivyo mvuga mu izina ry'Umwami, mwitegure kuko ntimuzi ngo ni mwisa hihe hashobora kuba ikintu runaka. Yandika ngo mu rundi rurimi, aho ngo byagiye byihuta yandika ngo biba mu rundi rurimi, ndetse n'ibubafu maja hejuru yandika ngo urundi rurimi, nego ikimatera c'indwi kivugamwo. Nambaro ikimatera c'indwi kivuga mu rundi rurimi nuko gifise ijwi, kuvuga ngo iryo jwi irafise uburyo rivuga kuko ni kikoresho kivuga. Iburyo yandika ngo sinashoboye kubisigura, maja hejuru niho yavyanditse, kandi yandika ngo ikinjana, igihe ngaruka gihe. Banakuvuga ngo rero igihe no kasete zo biri kirazunguruka, kumbura kizoba igikoresho co kwirukana ibihumbi 10 byo mu nshuti zanje, kuko bazovuga ngo Data Branham ariko yigira umuvugishwa imbere y'Imana. Reka ndababwira ibi bene data, iryo ni ikosa rikomeye. Jewe gusa ndiko ndababwira ivyo nabonye hamwe n'ibintu nabwiwe. Mwebwe mukora ivyo mushaka, sinzi wazoba ariwe n'ikizoba. Yandika ngo Mose na Eliya umubiri w'inyama.
ntabyo nzi gusa nzi ko iyo mituragaro ndwi iri mu ibanga arico gituma habaye agacerere mu ijuru ibubafu yandika ngo agacerere nk'igihimba cy'isaha mwese murabitahura kumbure ikicoba arico gihe n'isaha ubwo hagaragara n'umuntu akomeye cyane wowe twamye turindiriye kumbure buno bukozi buno bwagerageje guhindukiriza abantu ku ijambo bwa bwarabaye urufatira iburyo yandika ngo iruhande y'umuntu yandika ngo Mose na Eliya namba uko bimeze nuko rero nzoca ndabakurwamwo burundu ntazo babiri ngaha mu gihe kimwe iburyo yandika ngo haje ubundi muvugishwa naho vyoba bityo we yokuzwa yandika ngo marayika wa Yesu aho hejuru nanje nkacishwa bugufi ntabyo nzi ariko Imana yarampaye ihigwe ryo kwitegereza no kubona yandika ngo mwihema Mose kwitegereza no kubona icarico aho yandika ngo Mose hejuru icarico no kuvuga ngo ni intumwa ikiringo nakibonye ciyugurura kugeza aho nagejeje kukibona nivyo kuri ndibaza yuko mwabonye ibintu byabaye mwino ndwi ndetse yuko mwabonye wa mwana wa mwenda takori yari hafi gupfa mwajya joro hanyuma nakagasore kari kagwaye intandara ubwami bw'Imana buri mu nzira yandika ngo ikiringo cyo bwami kandi ibintu biriko birahinduka biva muri negative bija muri positive yandika ngo ibihendwi hamwe n'abamarika babyo nyenyeri yo mu gaturuturu bija muri positive nyenyeri mu gaturuturu nkuko byamye rero ivyo ntibyari bikwiye kuba igitsitaza ku muntu numwe ivyo nikuvuga iki ukuza ko mwami kimatarije cindwe ivyo byobaye biriko birakorwa mu gushitswa kuyirwa gihema ntivyari bikwiye kubigitsitaza ku muntu numwe kandi ubuzotsitazwa nanje niko ukuza kwa mbere ko mwami kwabivuze ndetse no mukuza kwa kabiri ko mwami nuko bimeze abatsitajwe no kuza kwa mbere ko mwami ntivyabagendekeye neza kandi ntibizona bagendekera neza none bari hehe bari mu buringanire bwa gatanu no kuva mu gutsindarishirizwa uja mu kwezwa hagakurikiza umubatizo wa mpwemu yera hanyuma numvise ivyo yandika hejuru ngo ukuza ko mwami kimatanije icindwe gusa turiko dusha hafi turiko dushika turiko twegera Imana cyane muri buri ntambuko rero murabe mw'ubutumwa bwitwa abagore bafise imitima iciye ubwenge bwabuze 9 z'ukwa gatatu 2009 baravuga ngo nuko muri San Luis Potosi Mexique nuko rero tuzotiriko turakora mu nteguro zose zijanye n'igihe cacu hamwe n'iki kiringo kiko gisobekirana n'ikiringo c'ubuntu ibintu byose vyabuze ko Imana izokora mwa kino gihe izobikora ikoreje imibiri y'inyama ikoreje abizera bo mwa kino gihe ca nyuma ari bazoba bari mu gihe kijanye n'iki gihe arico gihe cibiruko bizifuruka ntishobora gukoresha bo mu gihe caheze nk'akarorero ntishobora gukoresha bo mu gihe ca Paulo abo bari muri paradizo abo barakoze akazi batereza gukora ku isi Imana ntizokoresha intumwa y'igihe ca mbere mutagatifu Paulo kuko uwo yarakorejwe n'Imana akora neza igikorwa cy'igihe ciwe ariko yaragiye kuruhuka hehe kuruhuka ubu ari muri yubira aranezerewe arimeze neza hariya muri paradizo araruhutse amaze igihe kinini aruhutse ariko turavye hano ariko ari hariya karaba ngaha akanezerwa n'umugwi wiwe mu gihugu kiriko kirakorwa ngaha mu gihe cacu kandi razi yuko vuba azogaruka mu biruhaho bwiza hamwe n'umugwi wiwe ku rupapuro rwa 44 mu gitabo c'imirongo aratubwira ku murongo w'amajana 376 aratubwira esto es un extracto del libro de las edades. Umurongo uri mu gitabo cy'ibintu by'ishengero. Y él dijo, esperamos aquí por la venida. Aravuga ngo turindire ngaho kuza ku mwami. Ndavuga nti ndashaka kumubona. Ati ntushobora kumubona ubu. Ati ariko vuba azoza. Turamurindiriye. Ariko niyo yaza azoza kuri wewe. Azobanza aze kuri wewe kandi uzociga urubanza hisunzwe ubutumwa wigishije natwe tuzoba abantu bawe. Aho iburyo yandika ngo kabine hepfo yandika ngo ibubafu hepfo ibyeshuwe 11 ninde azobagendera kandi no kugendererwa aho azogenda aho ntabasiga ahubwo azobagiye kubarondera nibyeshuwe 11 ubwo n'ubukozi bwa Mose na Eliya ndetse kandi iburyo yandika ngo
urubanza yandika ngo urubanza kuri mwene data Branham kuri WBB hejuru yandika ngo abo mu buringanire bwa gatandatu barindiriye kuza k'umwami mu buringanire bwa gatandatu. O sea, ellos están esperando por la venida del Señor como fue en la primera venida del Señor. No kuvuga ngo bo ngaho barindiriye kuza k'umwami nkuko byabaye mu kuza kwa mbere k'umwami. Kandi kugira wewe ngo ushobore kumenya ubwo bukozi mu muvugishwa tiene que ver si los que han partido utereza kuraba namba bavuye mu mubiri bose baragarutse mu minsi 3 hakaba harabaye izuka hamwe no guhindurwa kwacu bitaraba rero nuko ateruza gushika hariya ntarashikayo byoroshye cyane nkuko rero murabe ngaha no ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'imirongo umurongo wa 11:75 aratubwira nariko niyumvira mw'iri joro igihe twariko turaririmba ya ndirimbo turi iruhande y'ihema twafatanya amaboko twahezegiwe nariyumviriye cyane kuraba ngaho hejuru y'imva bararindiriye nzobabona iyindi curo nzoyabona nama ndababona mwiyerekwa igihe ndi hirya y'igitwikirizo bari hariya hejuru yandika ngo mwene data Branham yarababona rimwe na rimwe muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu niho bari barindiriye uwo azoshikayo akabacira urubanza hanyuma bagaheza bakazanana mwizuka. Rero bere gato mu butumwa nyene murabe haravuga ngo kubw'ibyo rero ndunze ubumwe na Puerto Rico ndetse namwe na projet y'ihema rinini Carpa Cathedral riko rirubakwa ndetse n'ibibanza vyagiye birakoteshwa. Ndakengurukira kandi ndashimira cyane intererano mwebwe muri ko muratanga iyo mwakomeje gutanga niyo muri ko muratanga niyo muzokomeza gutanga kwino projet y'ihema rinini Carpa Cathedral muri Puerto Rico kuko hari ubuvugisho buvuga ku ihema rinini Carpa Cathedral rizogaragara mu iyobokamana ry'abakristo hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho icubero c'Imana kizogaragarira. Kandi twese turashaka yuko haba mu ihanga ry'abanyamerika Latine na Caraïbe kandi nta higanwa rizobamwe kuko kugira ngo bizobe hagati mu bantu rituza kuba ari abantu bari mu gihe gihwanye n'iki gihe nibishobora kuba mu gihe caheze. Iyo mu gihe ca Nowa nuko rero iyerekwa niryo Nowa yari kwerekwa ntiyari kwerekwa ihema rinini Carpa Cathedral ahubwo bwato bw'igiti. Mu bwato bw'igiti hashitse igice gisozera c'umugambi w'Imana kandi igice gisozera c'umugambi w'Imana hagati mu yabakamana y'abakristo kizoshika mu ihema rinini Carpa Cathedral nkuko vyerekanwe. Nyuma yaho niherekanwa ko hazoba ikindi kintu ubwiza bw'Imana buzogaragarira mu ihema rinini Carpa Cathedral kandi turizige yuko vuba ico kibazo coba cagaragaye mu gihe gihwanye n'ihanga nihwanye n'abantu bahagenewe n'ikibanza cahagenewe no kuvuga ngo sahanariho hose kugira ngo abantu bavuga ati aha tugira tuhubake ihema ni kibanza cabonye mw'iryo hema kandi iryo hema ryabonetse riri mwizinga muri Puerto Rico muri Cayey. nuko rero kandi ico gihe cagenewe ihanga rya Amerika Latine. Abantu bo muri Amerika ya ruguru bagenewe igihe c'indwi arico gishushanywa na Laodikia. Mu gihe ca Laodikia naho hasezerano ry'ihema rinini Carpa Cathedral rihari intumwa yabo yaragiye. Kubw'ivyo rero namba hagaragara ihema rinini Carpa Cathedral mu gihe c'indwi ninde zokorera ngaho intumwa. Ndakuvuga ngo ubu hagiye kubakwa abari mu gihe c'indwi bagiye kubaka canke abasigaye mu gihengeri mu gice c'igihe c'indwi n'igihe c'ibiriko z'ifuruka bagiye kubaka ihema. None intumwa yo biri hehe namba yaragiye? Iyo biba mu gihe ca gatanu arico ca Luteri bo ntibari kubishobora kuko ntibaba bafise intumwa iyo Imana yokoreramwo iyo yokoreramwe mu iryo hema rinini Carpa Cathedral. nuko rero nta na kimwe mu bihe vy'ishengero ivyo vyaheze nta n'umwe yashobora kugaragaza ihema rinini Carpa Cathedral ngo Imana irikoreshe igemere kuko ntibafise intumwa zagiye habaye hariho n'umugwe n'ubukirindiriye ko iyo ntumwa ishitsa ivyasezeranijwe. nuko rero ntibizokwemekwa ntasezenge ico na rimwe rizokwemerwa canke ikintu na kimwe bakora kuko badafise intumwa. murabona ko byose vyoroshe. Iryo ni rimwe mw'itegeko ry'ihema rinini Carpa Cathedral ikibanza n'igihe n'intumwa ihwanye n'ico gihe. Murabe
ibikenewe amategeko igikomeye cyane no kugira intumwa kugira uwo mpwemu yera azoba ariko arakorera mwubwo bukozi kubw'ivyo rero aho niho hazoturagarira imituragaro he ngemanira karpa katedrale aho niho Kristo azoba ariko yivuga ari nk'intare imituragaro ngituragara amajwi yayo kuko kwa gatatu kujanye n'imituragaro ndwi hamwe n'ikimatara y'icindwi kuko yuko byose bijanye niyo nteguro y'Imana iyo afitiye iki gihe ca nyuma rero muri ku papuro kujana 82 urupapuro rwa 82 mu gitabo c'imirongo nimba imituragaro izoba irikira turagara amajwi yayo ngaha mu ihema n'ikara katedrale rabe papuro kwa 82 umurongo wa 11 96 aravuga ngo murabe ahari hari amajwi y'imituragaro si mwijuru ni kwisi capora ibiri ko tufukana bibye cengo n'akarongo kekeza mu gihe cibiro ko zefuruka imituragaro ntiyigeze turagarira mwijuru yaturagariye kwisi umuntu wese ashobora kuvuga toya nuko ari hariya ariko aravuga ubutumwa atangaza imituragaro canke atangaza imvura y'urushana kwizera ko kunyakurwa baba ariko baravuga ibintu by'akajagari kuko imituragaro ntituragarira hariya mwijuru ituragarira ngaha ku isi hariya nta gihugu na kimwe kirimo kirakorwa bararuhutse kuko igimba c'isa c'agacerere igikorwa kiri hano ku isi imituragaro ntiyigeze turagarira mwijuru yaturagariye ku isi kandi uwongerako akavuga ngo hariya reka aravuga ubutumwa amenyekanisha imituragaro kwizera ko kujya kurunga imvura y'urushana ariko yongerako kwijamba kandi uwongerako azokongerwa ko ibyago ugabanya nawe izina ryiwe rizokurwa mu gitabo c'imirongo umuntu avuga nk'uko namba ntibishoboka ko aba yanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama kuko uwatoranijwe ntabwo yongerako kwijambo canke ngo arigabanyeko nyuma ya byose nyuma yuko byose bizoba byakozwe neza nuko iyo muturagaro ndwirera amajwi nico kintu kimwe rudende kihomye ku gitabo kidayishuwe nta nubwo byanarese mu gitabo rara nashaka gushika kuri ivyo nkabishira mu bantu kandi ntimunanirwe kwino ncuro ndiko nditegurira kubavamwo ntimunanirwe namba hoba nabamwe mwaregeza kumviriza muhumvirize bino bimetanijwe biri nyuma y'igitabo kandi mu gihe marayika w'indwa abarika avuga amabanga yose yanditse mu gitabo yararangiye igitabo cari kizinguruye caretswe imbere amabanga y'Imana araherahezwa kandi aya n'amabanga y'Imana ukugenda kw'ishengero ndetse n'ibindi bintu byose rero igihe atangura kuvuga ibanga rizoba riherahejwe rero murabe nuko rero nico gihe cuko amajwi y'imituragaro Chimatare jendwi byo mu byeshuwe 10 ni gihe caho bihishurwa iburyo yandika ngo imituragaro bingana amajwi y'ikimataneje cindwi no hejuru yandika ngo amajwi y'ikimataneje cindwi ndetse murabe no ngaha ku majana 396 hejuru y'umurongo yanditse ngo amajwi y'imituragaro yarari ku isi bingana kubwa bavugishwa biciye mu bavugishwa rero murabe ni kubera imituragaro itegerezwa kuba iriko iratangarizwa ku isi no kwishengera mugeni rikeneye uko kwizera ko kwimugwa ku kwizera ko kunyakurwa ntabwo iryo banga rishobora gutangarizwa mu ijuru kuko ni ku isi no habera ico gikorwa kuko imituragaro ituragarira amacu yayo ku isi kandi kubera ko bo bariko barumviriza banaraba ibintu byose biriko biraba bobo bariko barakira byongeye ubu butumwa papuro gujana 17 mu gitabo c'imatarejo haravuga ngo rero mwimvire neza Yohana yanditse bidufise ariko igihe yatangura kwandika iyindi mituragaronwe baramubwiye bati ntuyandike rero Yohana yarafise igikorwa cyo kwandika ibintu byose abonye ariko igihe yaturagara imituragaronwe mu byeshe 10 yabwiwe ngo ntiwandike na kimwe muri ibi aya n'amabanga nubu tutazi ariko icifuzo canje nuko yohishurwa vuba cyane kandi ayazotanga ukwizera n'ubuntu kumugene kugira ngo anyakurwe hejuru y'umurongo yaneka ngo imituragaronwe hamwe no kwizera ko kunyakurwa mbega ari kizotanga uku kwizera ko kunyakurwa n'imituragaro iburyo yandika ngo kwizera ko kunyakurwa twarize ibintu byose tuzi biringo byose kandi twarabonye ibi bintu byose twarabonye amabanga y'Imana twarabonye cyo gikora gikomeye c'umugeni mu misi ya nyuma ariko yamara hari ikintu ngaho ico tutashikako ari kintaho
ariko ndiyumvira yuko igihe ayo mabanga azotangura kugaragara Imana yaravuze ngo duhagarike ibyo nzohishura ibyo wa munsi Yohana ntiwandike ibyo kuko byo batsitaza byihoze ariko nzobishura wa munsi igihe bazoba bakeneye kubimenya acapura ibuye rikuze vuka ibubafu iburyo naho yandika ngo ugukenera kubimenya rero ntiyaturagariye ubusa mwibuke kakama kirangi byose birafise impamvu n'ihangiro murabona yuko umuremyi yatangaje ibyo bintu Yohana yumva iryo jwi aja kuraba ariko umwagazi w'intama ngaho yariko yereka Yohana mu buryo bw'ibimenyetso ibyo akwiye kwandika kw'ishengero ububafu yandika ngo imituragaro ibyo ashaka ku ishengero rimenya nk'akarorero yamubwiye ati ntuvuge ico ari co ibyo ntubabwire uti iki bimeze nk'uku ati ibintu byo biri mu kibatereje c'indwi ntubivuge nk'uko koko ndakubwiye ibyo nuko rero integuro yose yo mu bihe by'ishengero iyo cihomba iba ahubwo nibanga we gusa ashaka nk'akarorero kuza kwiwe yaravuze ngo rero nta numwe azomenya igihe nzozira gusa nzoza ivyo birahagije si vyanje kumenya ngo niryari gusa jewe nkwiye kuba niteguye ayi buryo yandika ngo kimotanaje c'indwi ndetse acapura nibuye rikabizifuruka n'ibihe by'ishengero rero murabe hamwe ico iyo mituragaro iyo baye iri kiramenyekanisha iyo baye iri kirahishura ibanga ryo kuza kwiwe itanga bityo kwizera ko kwimugwa kwizera ko kunyakurwa rero abananyavuga ngamwe abone tumwe turiko turasoma abagore bafise umutima ugabye banakuvuga ngo kandi ibyo byose bijanye n'igihe cero ko bizifuruka ntabwo bizobera mu kindi gihe kuko ibindi bihe byose byaraheze kandi nyuma y'igihe cero ko bizifuruka nta kindi kintu gihari iki gihe gihoraho iki kizobananya no mu kimpumbi n'ibihe bidashira cyo gituma gishushanywa no kuw'Imana kandi byongeye gishushanywa n'umunani nico gituma twashobora kwita umunsi w'umunani ndetse n'umunsi wa mbere w'iyinga ari wari uw'Imana rero twariko turaraba amajwi y'imituragaro kw'isi avuzwe n'abavugishwa kuri jewe ryari higwa ridasanzwe ushobora kuyaga namwe muri kano kanya muri kino cigwa amajwi y'imituragaro kw'isi bingana ni kubwa abavugishwa dusige hamwe natwe mu kwiza butumwa Miguel Bermudesi Marino bundi bushasha kugira ngo abandanye asozere gice cacu muri kano kanya ubandanye mugira ijoro ry'umunezero ryuzuye imigisha y'Imana Imana behezagire kandi bazigame mwese